twamuhaye LINO-G amafaranga y'amarundi, niyo mafaranga twamuhaye. Ico nzi yarayashimye kuko iyo atayashima ntiyari kuba ari kuri afishe, kandi kava yakozwe ibintu byose biteguye neza. Murakoze cyane. Hari kibazo cyo wanje? Kibazo bacati 25 tuva tukubona huwa Kugira undi kuna kukenera. Irundi kuna kukenera 25 qu'est-ce que wogenda beze gute? Murakoze cyane. Ambajije ko Kugira undi muntu akenera kuri show no genda sizi kuvyibuka twarigeze gukora zine mu minsi Twarigeze gukora show zine mu minsi 2 kandi mu ntara zitandukanye zidasa. So twibwe wadushikaniye amafaranga kabisa tutogukorera kabisa. Naho zobe izindi zitanu z'uwo munsi nye twozikora niwe gusa n'uburyo bwawe. Merci. Ndazi ko twese duhurira ngaha mu bintu nk'ibi kenshi. Ama mikro ngaha ku meza si kenshi tukunze kubibona. Rero urumva ko show iriko irategurwa n'Abarundi. Umunyamahanga wenyene yemewe kwinjiramo n'umufana azobaze kuri amahera kugira ngo aryoherwe n'Abarundi bacu. Rero gutera iteka Abarundi biwanyu namwe muri Abarundi nibaza ko ari kimwe mu bintu biryoshye cyane, ndavyishimiye. Zimwe mu ntumbero zituma iki gikorwa gihari ni ntumbero y'ugwaruka gerageza kurondera ingene twokwibeshaho na cyane cyane mu kugwanira agateka k'umuntu ubwiye wakigwanirira ati je ndashaka kuba naka kugira ngo ejo tuzogira ijambo imbere. Dushimira n'abakuru bacu baba barabitangwa imbere yacu, bari mu batweretse inzira nziza kumbura aho bageze natwe tuzohagera. Je nibaza yuko intumbero nyamukuru ari uko igikorwa ari cy'Abarundi, nanje nkaba ndi umurundi kandi nkaba mbona neza yuko biryoshe dufatikanye n'Abarundi, kandi umunsi w'isabukuru ya Yesu tukazoryohera abantu biciye mu bindi bintu. Uvuga nimba je nazi kuririmba naciye ngira ayo mahigwe yo kurondera D1 LINO-G hamwe na OLEGUE fashanye ikintu turyohera abantu. Rero ndizera yuko byose nivyo ni gikorwa kuri jewe ni ciza kandi ca mbere. Harabashobora kwibaza ati kubera ikari jendi ngaha, ni kubera ko nabonye yuko ari vyiza kandi nuko Imana yaduhaye ubwo bushobozi butoya. Murakoze cyane. Banje kubaramutsa cyane aho turi kumwe. Bashimira cyane kuba mwaje kudushigikira muri bino bintu bidasanzwe. Aza yuko umuntu arinze afata umutaye wiwe akawereza abaririmbyi nuko bashaka iterambere cyane cyane ryateguwe tukiri batoya, ariko akitanga kugira ngo bino bintu bishobore gukoreka. Manzo mu amashi amusabiye amashi respect. So ikibazo cya mbere yabagije ati nka cyane ko uri umwe mu baririmbyi no munsi maze kuvuga ama stage akomeye, ariko no munsi kaburi ngaha akanoti n'ibyagoranye canke byagenze gute? Nibaza yuko umuririmbyi wese uko aduga nuko akora niko atera 12 grade ku giciro ahora, ariko kandi umungu turi kumwe ngaha anya yabikoze yabipanze yabikoze yabyiteguriye, yarumva ko bikuye ko mba ndi ngaha kuco umuririmbyi nawe wese afise amateka mugenga n'ivyagendera ko cyane cyane tebe dufite management n'umuririmbyi wese akora. Nibaza ko atamuntu akora adafite amateka mugenga. Igiciro cyacu yo gikwiye turahaguruka turakora nje twiyemeje. Rero nibaza yuko iki giciro tukivuga ko birebire, igiciro turafite igiciro dukorera ko yaragikwije cyane kabisa. Niyo mpamvu turi ngaho no munsi. Kujyanye n'indirimbo nivyo yari yabajije. Indirimbo ntihaze ko cyari cyo management, ariko ndashaka kucishura yuko
indirimbo iri tayari umwanya ashobora gusohoka twizeye neza ko icyo gihe performing murakoze guys no muririmbyi ari ku mafaranga menshi kandi yandi yaramukwirije kabisa kimwe mu byo je ntahura amafaranga n'abantu kandi kubaho neza kwisi n'ubuntu mu gihe udashobora kurespecta ibintu umuntu akora ibyo nawe ukora numva ko cyane kuri icyo jewe ndizera ko yashyize umunsi ngeze mu icubahiro cyiwe ni kuvuga umuntu wese ngaha se uko yahaje ku buntu niko kandi azokwinjira muri concert ku buntu n'iteka hejuru umunyamakuru afise ibimuranga jewe nta baje ngomba kugusaba iki kikuranga rero nico kintu cyonyene nico numva ko arico kigwanisho cyacu gusumba twese uko turabizi iryo teka rizohaba ariko kandi natwe nimuzo ntiwaje kudushigikira ariko urumva ku munsi wo kuryoherwa two gushigikira nawe ntiwaduteye iteka nta mpamvu yuko natwe turi gutera waduteye iteka ariko natwe reka tugutera iteka twese turi kumwe ngaha muri kino kibanza turi mu munsi wa concert kandi iteka ry'iwazo rironka murakoze cyane icambere warubajije ati by'umuririmbyi nibaza ko iyo umuririmbyi abafise amategeko amuraba nanje nateguye ikintu bamfise ibyo saba nawe agira ibyo nsaba mu byo twasabanye igikorwa cyose kiranga umunyamakuru umuririmbyi aparticipamo niwe kuza mu manager ntiyarimo bisigura ko mu gihe by'ingwara navyo urabizi biza ku mwanya wabyo nyene mu manager ntiyaguca aza mu gihe atararimo nuko ikindi kiraba nani LINO-G urakoze je nibaza yuko bijanye no kwitegura twebwe abana twakuriye mu ibarabara twiteguye tukivuka rero ntiwo buronse kiraka cy'amahera ngo abareho ujya kwitegura nakazi tugakora nk'akazi byo kwitegura twiteguye kera tukiri bato tukivuka kuko isi yadukije mu bintu byinshi cyane yadutegura ubu rero tugezaho gushikana isezerano ya mwanya ugeze no gukora so kwitegura kandi ashi yebaza yuko umuririmbyi ukuntu je ndabitahura siwa decida ngo ejo hazoba bameze guca urakora gususigaye n'Imana yezagira kandi simaka twese tuze tuba ubuzima bumwe muri kazoza ariko icyo ushaka kubura giharanira maybe bigatuma bipfa mugabo wagerageje so nibaza yuko si twese tugirirwa amahirwe yo kubandanya twese tugirirwa amahirwe yo gushika hejuru ariko ntaho batavyifuza sinzi benshi tuba tuvyifuza ariko dutandukanye ukuntu tubikorera n'ukuntu tubihagacira ibyo dukora ko imiziki irazihinje audio dukora audio ageze ku mamiliyoni menshi audio gusa amavideo naho n'ibindi bintu birebire nibaza yuko uto babikora bihagaciro ntizoye muzimba ngo twe bituzimba rero nibaza ko twe turagerageza gukora uko dushoboye kubera twatuza agaciro k'ibyo twe turakora abantu bakwashanga imitayi wabo tukaviza tugasenga cyane kugira ngo Imana duhitiremwe ejo heza uko nta muntu yitiramo ejo hewe asi je nibaza yuko kuba barivye batari ngaha umwe wese afise contrat yiwe nizisa kandi nibihe turimo biragoye ubuzima si bumwe twese arabe by'igitoro n'ibindi bintu n'ubuzima buragoye cyane naze uko ikijanye nuko abarivye bandi batari ngaha anya si kibazo cyanje cyari kibazo cyanje jewe ndi ngaha ego ntidufise akazi kamwe ntidufise contrat zisa merci nibaza ko jewe ndi umuntu ufise imyaka inyemerera gukura nawe ufise imyaka ikwemerera kuba witwa umuntu akuze urageze gukora icyo ushaka mu buzima bwawe urageze gukora icyo ubona cyo kugira akamaro nibaza ko jewe sinshobora kumenya ivya nakatari ngaha sinshobora kumenya ivyamugoye merci beaucoup rero je ndizera yuko nkiri kwisi nkihumeka umwuka w'abazima sinshobora kuja munsi ya evenement zibiri buri mwaka ziwanje murakoze cyane harimo udusurprise
harimo udu surprise tw'abantu bamwe twifuza ko bazoboneka mu bundi buryo. Ni kuvuga ejo uno munsi nyine urashaka kubona indi cover y'undi muntu. Ariko bifise ko byapanzwe. Niba wabona cover ikikwereka ikindi. Twamuhaye LINO-G amafaranga y'amarundi. Niyo mafaranga twamuhaye. Ico nzi yarayashimye kuko iyo atayashima ntiyari kuba ari kuri afishe. Kandi cover yakozwe ibintu byose biteguye neza. Murakoze cyane. Hari kibazo cyo wanje. Kibazo bacati. Offense tuva tukora huwa kagira undi kuna gukenera. Irundi kuna gukenera offense qu'est-ce que wogenda bimeze gute? Murakoze cyane. Ambajije ko hogira undi muntu akenera kuri show no genda sizi kuvyibuka twarigeze gukora zine mu minsi show zine mu minsi ibiri kandi mu ntara zitandukanye zidasa. So twibwe wadushikaniye amafaranga kabisa cyo kabisa. Naho zo bizindi zitanu zuwo munsi nye twozikora niwe gusa n'uburyo bwawe. Merci. Andi yakandi kabazo kavuga giti koresha umwanya akabazo kavuga gati hari abaririmbyi muri kumwe abaririmbyi muri kumwe bari muri show donc bazokora igiteramo cy'Ikinyarwanda kurya munsi nyene bafisi izindi show haro nabo nyamakavi izindi show zitari Ikinyarwanda nkuko LINO-G nazo aje kubivuga niko nakabazo kakoresha umwanya saki wanje na LINO-G aje kuvuga yuko naho izindi show zingahe zokorwa kuri uwo munsi nyene mbega aya kontra yawe iravyemera uyu nyene niwe yasinye kontra ya LINO-G